tuzanye video y'ibiri kubera imbere ku rugamba ku kiba kimwe ku butaka bwa Congo muri uno mugoroba ku itariki 23 z'ukwezi kwa munana umwaka wa 2026 turi ku cyumweru wavuye gusenga mwiriwe mute mumeze mute bakunze bacu mu byerekezo byose byo kwisi muherereyemo turira yivu mu makuru ari kumvikana rwose imirwano ku butaka bwa Congo. Iyi ni indege M23 nkuko muri kubibona iri gutwika abarundi rwose iri kumanura amadrone nkuko mubona hano rwose nibi bombe biri kuzamura ndetse n'umwotsi muriro bikagaragara neza ko iyi misozi yose muri kubona ni ya misozi ihanamiye Uvira ndetse n'ibice byinshi bitandukanye mu byukuri byamaze kuba Tombe. Kuri aka kanya iyi ndege y'abakwera turi kumisha amabombe mu Barundi kandi kufatanye bwa MONUSCO mu kiyaga cyatanganyika amato yarashwe n'ibintu biri kongera kugaragaza neza ko intambara yano kutaka bwa Congo yahinduye isura nkuko muri kubona urugamba rwa kaze turayivu mu rugamba rwinshi rukumvikana hano rwose ku kiba kimwe kutaka bwa Congo Uvira Minembwe turareba uduce twinshi twamaze gufatwa na M23 aho muri kubona ari gucumba n'ubunini MONUSCO bamaze kurasa MONUSCO nayo yagerageje ikwigwa nawo MONUSCO ibyo iri kubonera mu Minembwe mu byukuri na Kasongo ihwa abanyamurenge mu byukuri ikibazo cyabo cyongeye kumvikana indege karundura imaze guhaguruka ya Frdc nkuko muri kwiyana n'ubundi imaze guhanurwa na M23. Iyi ni indege mu byukuri iri mu bweko mu byukuri yugiye kumera nk'akajugujugu gatoya cyane n'akadorone ikamaze guhanurwa na M23 kandi rwose niko kari kerekejwe hano muri Puezero kwa muri axe yo kwa muri Puezero ndetse no mu bibogobogo iyi drone yiriwe izenguruka ariko kandi imaze guhanurwa na M23. Aba basirikare bari guhunga urugamba aba n'abarundi ndetse mu byukuri n'aba Frdc yewe n'Abazalendo batangiye guhunga urugamba buri kuganeza ko mu byukuri basa nkaho bari kwigendera rwose urugamba rwabateye iseseme barurwanye barakubitwa M23 yasitaye imbunda za mashinigani mu byerekezo byose ibigiye bitandukanye batangiye guhunga n'amaguru ngabo bikoreye udufuka ngabo bikoreye mu byukuri utuma turabaryamaho babaye nk'inyagasozi nta birindiro bagere mu garote yabambuye ibirindiro nukurara baragenda manywa na nijoro mu byukuri bakagaba ibitereko kandi bagakubitwa inzarira bishe niba Barundi bari kwicwa n'inzara ku kigero cyo hejuru ahandi muri kubona gatoya cyane mu nguni ni drone imaze kwishinga aho ngaho rwose imaze guhanurwa na M23 kuko muri kubibona rwose ku mashusho niko bimeze urugamba rwa kutaka bwa Congo rwananiranye. Iyi ni drone M23 imaze guhanura yagize ibyondo yagize imicucu rwose ibintu byahinduye isura. MONUSCO nayo isa nari gufatanya na M23 ese MONUSCO ntabwo ishobora kuba abagambanyi bakunzi bacu mutubyira ukuntu muri kubyumva ese urugamba rwo kutaka bwa Congo ruzarangirira mu mapuro ruzarangira muri politike na diplomasi ruzarangira mu mirwano Kisakedi ari kwemera mu byukuri kwenda mu byukuri mirwano yagarako kandi akabyemerera abazungu we ntabishire mu bikorwa. Kuri aka kanya turi kuvuga n'ibintu byongeye guhindura isura kandi ibiradogera drone ziri guhaguruka abasirikare benshi batangiye guhunga twiyemeje tubazanira video nkuko muri kubibona munyemerere itwinjire mu makuru rwose arambuye kuko ndaza kukugeza mu duce tumaze gufatwa na M23 Uvira rwose twirwano yafashe ibice ibya Mirima ndetse naho bita Rubarati n'ibice maze gufatwa na M23 ndaza kukujyana n'ubundi hano rwose mu Minembwe nkujyane mu Minembwe ibitero bya Kinshasa ibyashegeshe cyane abaturage ba Mukoko ndetse n'Hano bita Nyamabuguma n'ibitero byongeye mu bikuri kwibasira abaturage yavuze mu Gatumba ndetse na Kinshasa bari babyutse bari gusinyana agahenge byabaye mu gitondo cyo kwitariki 22 z'uku kwezi ubwo ni ku munsi w'ejo ku isabato nibwo yavuze mu Gatumba na Kinshasa babiri bemeranyije amahame agera kuri 7 ibintu 7 bigomba kubarizwa harimo n'agahenge rwose hano mu Busuwisi kandi bikagenzurwa na IGVM ndetse na MONUSCO yamaze kuratswe n'aba Frdc ibi ngibi byongeye guhindura isura kubera iki mu byukuri batabyubahirize nyuma yuko M23 iri kwatsa ibitero bikomeye cyane kandi ikarimbura mu byukuri yongeye kugaragaza ibintu bikomeye cyane bakunze bacu munanyemerera kandi ndavuga ku makuru rwose y'ibiri kubera mu Burundi nyuma yuko Burundi bugaragaje neza Congo inshuro zose mu byukuri ngo Rwanda rwagerageje gutera Uburundi mu byukuri ngo bose barabicaga nkuko yamaze umuntu byatangajwe n'umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD akanavuga neza kateganya kuza i Kigali akihurira
n'abayobozi ba FCM 23 ndetse mu by'ukuri ngo n'u Rwanda kuko avuga neza ko mu by'ukuri ngo yewe ngo n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa ngo etat major ngo bari Kigali ngo azaza kubirebera. Uyu mugabo ashobora kugera i Kigali gute? Ese mu by'ukuri byakunda? Ndaza kukunyurira muri ayo makuru nyakubwire. Birasa naho mu by'ukuri Kabila nawe yataye umutwe. Waregera mu by'ukuri warega nani waregera Washington. Kabila yitabaje urukiko nyuma y'ibihano yafatiwe na Amerika, ariko kandi ibari kumutera utwatsi nabyo turaza kubyinjiramo turebe Kinshasa wongeye kumvikana ibibazo bikomeye cyane n'amakuru twinjiyemo ku buryo burambuye tubaha ikaze bakunzi bacu nyuma yo kubereka amashusho y'ibidege bya Ihanuye, nyuma yo kubereka amashusho y'abasirikare guhungana n'aka kanya muri kubona kuri space yacu kuri channel yacu Rwanda National News. Uvira twirwaneho yafashe ibice bya Mirimba ndetse naho bita Rubarati. Ni imirwano mishenge ku mukugu by'umurko kwaduka kuri uyu wa 23 kana 2026 mu misozi ya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho bivugwa ko abarwanyi batwirwaneho bigaruriye ibindi bice mu mirwano y'abahuje n'ihuriro rigizwe n'ingabo byase n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Amakuru aturuka ku nzego zibanze avuga ko imirwano ikaze yavuzwe mu gitondo cyo ku cyumweru mu misozi ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo hagati y'inyeshyamba za Wazalendo mu by'ukuri zifatanya na FDLR ndetse n'abarwanyi b'umutwe wa FDLR twirwaneho mu by'ukuri ibarizwa muri FCM 23. Bivugwa ko mu by'ukuri zinyeshyamba ziganjemo abanyamurenge zafashe ibindi bice harimo Mirimba ndetse na Rubarati. Biravugwa neza ko hano rwose Mirimba ho haguye abasirikare benshi b'abarundi, hano Mirimba haguye mu FDLR ku kijyamo icyo hejuru, ariko kandi mu Rubarati ho bageze baranzika imirambo yuzuye ku gasozi. Ninde uraza gufata abantu basirikare ibapfuye hapfa kuvuga isasu rimwe gusa ubundi abakongomani bakirukanyira rwose bagwana bazi kwirukanka bazi gukina marato. Biravuga ko imirwano ikomeye mu by'ukuri yabereye Imirimba kuri akise y'amasango, aho ibirindiro bitatu byafatiwe icyarimwe. Frdc ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'uby'ukuri Wazalendo bari basiye n'ibitero bikomeye cyane byagabiwe icyarimwe. Nubwo hari andi makuru avuga ko inyeshyamba za Wazalendo arizo izashoje mu by'ukuri imirwano, mu by'ukuri zisanga mu by'ukuri zatangije imirwano. Iyi mirwano ibaye nyuma y'amasaha make cyane mu Busuwisi hasoje ibiganiro bisha hagati ya guverinoma ya Congo ndetse n'ihuriro FCM 23 mu rwego rw'inzira y'amahoro idoha. Iyi ntambara bakunzi bacu murabona izarangirira mu mapuro cyangwa se zarangirana by'umwihariko mu bigendanye no kuba mu by'ukuri anari urugamba bakarasana uwemeye gutsindwa akamarika amaboko. Inkomande zombi navuga neza ko mu Busuwisi kumande zombi ngo hasuzumwe intambwe imaze guterwa n'imbogamizi zijyanye no gushyirwa mu bikorwa uburyo buhuriweho bwo gukurikirana ihagarika ry'imirwano isubukurwa ry'imirwano muri Uvira ryerekana itandukaniro rikomeye kugaragaza hagati mu by'ibiganiro bya politiki ndetse n'imiterere y'ikibazo cy'umutekano gikomeje kugaragara muri Burasirazuba bwa Congo, aho leta n'imitwe yitwaje intwaro bakomeje kurwanya mu by'ukuri kurwanya nubwo impande zombi zari zemeranyije kenshi guhagarika imirwano. N'agahenge kavuga neza ko n'amasaha 28 drone zirwanurwa butonsha amabomba ari kubombogotana, kandi ibingibi Kisekedi arabisanganwe. Reka twibuke neza ko itariki hafi enye z'ukwezi kwa 12 ubwo ndabyibuka neza ni 2025 ubwo M23 yatangizaga urugamba rwo gufata Uvira n'ubundi i Washington DC hari gusinywa n'amasezerano yo guhagarika imirwano mu buryo bwa burundu hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse mu by'ukuri n'igihugu by'umwihariko cya Congo. Ubwo ni Perezida Paul Kagame by'umwihariko na Perezida mu by'ukuri Perezida Kisekedi, aho bivuga neza ko n'uyu nguyu rwose gucubya cyase mu kuzamura umwotsi ndetse n'imirwano urugututumba ibibombe biri guturuka mu Burundi. Bose President Evariste Ndayishimiye nawe rwose yarahari ndetse mu kuri nangura ndetse n'imyago mpuzamahanga, ariko kandi ibi byatumye imirwano yari yatangijwe n'abo Wazalendo ndetse mu kuri n'imitwe twaje intwaro iri Rwanda kurande rwa leta ya Kinshasa, byatumye M23 ifata Uvira ku itariki hafi 9. Ariko kandi ibi ngibi bigiye bigaragara neza ko iyi mirwano ishobora gutuma ya jambo ijya
perezida wa FC 23 kone nanga rishirwa mu bikorwa, Uvira igafatwa, Baraka igafatwa, Karemi igafatwa, yewe na Rubumbashi na Korowezi. Ibi ngibi byongeye guhindura isura kandi bigaragaza ibintu bikomeye cyane, n'induru gusa ziri kuvuga, amasasu menshi ari kubombo ogotana mu nyemerere. N'ubundi ibi bitero nubwo byibasiye Uvira n'ubundi byagiye rwose mu minembwe muri akise zigiye zitandukanye. Ni ibitero bya Kinshasa byashegeshe abatuye mu Koko ndetse na hano bitanya mu Buguma. Ibitero byo mu kirere by'ubutegetsi bwa Kinshasa byongeye guhitana abandi, mu by'ukuri abantu benshi b'inzira karengane, kandi ibyangiriza byinshi mu bice bya minembwe bituwe cyane cyane nk'uko bigaragara muri tangazo ryashyizwe ahagaragara na FC 23. Iri tangazo ryujujwe by'umwihariko ryanyujwe kuri Regise n'umuvugizi Lawrence Kanyuka, ivuga ko kuwa gatandatu ku itariki 22 Kanama 2026 hagana ku saa 6:10 zamanwa ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero bikomeye cyane by'indege zikoresheje mu by'ukuri indege zitagira abapilote, ubwo n'izandege z'ubwiyazi za kamikaze zikisakura ku muntu, arizo mu by'ukuri wazanishe Colonel Iwiringoma izi drone zitagira abapilote z'ubwoko bwa kamikaze by'umwihariko zibasiye uturere dutuwe cyane harimo mu Koko, Nyamubuguma muri akise iya minembwe. Ibisasu byamurutiye bivugwa neza ko ndetse n'ibindi byinshi byari kugenda biguturuka ndetse n'utumisire duto twa Kinshasa twavanwe mu Burusiya by'umwihariko byangirije abaturage. Ibisasu bivugwa ko byateje impfu z'abaturage b'inzira karengane ndetse byangiriza ibikorwa remezo by'abaturage ku kigero cyo hejuru cyane, kandi FC 23 yongeye gushimangira ko yiyemeje kurengera ndetse no kurinda abaturage b'abasivile ndetse no gushira uruzitiro cyangwa se mu by'ukuri protege rw'umutekano kugira ngo irinde ubuzima bw'abaturage, kandi ikindi igire mu by'ukuri cyase mu by'ukuri abaturage ikingire bano abaturage ibitero by'ubugome bya leta ya Kinshasa. Kuri aka kanya biri kwibasirwa amadorone kubomba dukazamuka drone kurasa mu baturage. Ibi ngibi n'ukunyaranya n'amategeko mpuzamahanga mu ngingo zigiye zitandukanye izashyizwe mu mategeko agenga intambara. Ibi bitero byagabwe mu gihe intumwa z'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'iza FC 23 zari zirimo gusoza by'umwihariko imirimo y'inama imaze iminsi igera kuri 7 z'ubuhuza mu Busuwisi, aho bivuga neza ko yarangiye impande zombi zemeranyije ingingo zirimo gukomeza gukurikirana ishyirwa mu bikorwa byo guhagarika imirwano mu buryo bwa burundu. Ariko kandi bongeye kurasa, reka mu by'ukuri tubajyane mu gihugu cy'u Burundi. Umurwi mu by'umwihariko wa CNDD-FDD, ubwo ndavuga n'ubundi kariwo uri ku butegetsi n'ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi, yongeye kwibasira u Rwanda. Ibi nabyo biri kugaruka n'ibinyamakuru byinshi bitandukanye ndetse twanabagejeho n'ijambo ryuzuye ry'uyu mugabo mu by'ukuri kwigamba gukora ibintu bikomeye cyane, kandi ati tuzarasa Kigali. Umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi CNDD-FDD yahishuye ko mu by'ukuri ngo hatagize igihinduka mu zindi gahunda ze ashobora kuza i Kigali, azaba yerekeje mu by'ukuri ikipe ye mu by'ukuri ya Arige yo bita Arige Intwari ifite umukino uzahuza Arahirari mu Rwanda. Mu by'ukuri yabitangaje mu kiganiro Veriendi kuri yagiranye n'abanyamakuru hano bita Iburunga kuri uyu wa gatandatu ku itariki 22 Kanama 2026. Mu by'ukuri kikaba kibanze ku bibazo byinshi by'ingenzi u Burundi buhanganye nabyo muri iki gihe. Muri iki kiganiro ndi kuri yo yashimangiye abahoze mu by'ukuri ari abayobozi b'igihugu cyane cyane Pierre Nkurunziza ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye, anashimangira ko uburyo leta ikomeza gukoranamo ndetse n'abaturage, kuko ku ngingo y'umubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi utifashe neza, mu gihe umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yagaragaje ko guhahatana cyangwa mu by'ukuri guhanana amakuru byakomeje nubwo hari ingorane, kandi ngo atangaza ko azaja i Kigali ndetse n'abakinnyi b'u Burundi mu kipe ya Arige Intwari. Bivuga neza ko by'umwihariko abereye umuyobozi, aho izaba ije gukina umukino wo kwishura Arahirari mu mikino ya Sekafa mu by'ukuri Champions
Champions League. Yasobanuye ko kandi nubwo umupaka uhuza ibihugu byombi ufunzwe kubera mu by'ukuri abita abacengezi ndetse n'inzina iyo mu kirere igifunguye, bityo abaturage bashobora mu by'ukuri kuba bashobora rwose kuza kwirebera ngo uyu mukino, cyangwa se mu by'ukuri ngo ababishoboye rwose bakoresha indege ku buryo bworoshye cyane kugira ngo mu by'ukuri ngo bigende byihuta. Ku bijyanye n'amatora yasobanuye ko imyiteguro irimo kugenda neza cyane, kandi asaba ko hakomeza gushyirwa mu bikorwa cyangwa se gushyiramo imbaraga kugira ngo hazaba amatora yizewe kandi akorwe mu mahoro. Avuga ko kandi ikibazo cy'inkongi z'umuriro amasoko amaze iminsi kumvikana Bujumbura iri gusha, yasabye kwitondera cyangwa se mu by'ukuri kwitonda no gutegereza ibimenyetso mbere yo kugira icyo bavuga. Yashimangiye ko kandi hakenewe ko no kunozwa ireme ry'itumanaho n'ibikoresho remezo by'ikoranabuhanga. Yasobanuye ko kandi icyemezo cyo gukura imwe mu binyobwa cyangwa se mu bikorwa cyo gukura bimwe mu binyobwa ku isoko, anavuga ko ari ngombwa guhuza ubuzima rusange ndetse n'amategeko yewe ndetse n'imisoro. Reka twinjire n'ubundi gato cyane mu bigendanye n'ibiri kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Congo ubwo ni wa wundi rwose bita Kabila ashobora kuba ari guterwa utwatsi, bamwe bati warega niwe aregera. Byifashe gute rero? Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari kumvikana ibirego bikomeye cyane mu by'ukuri umugabo wari koroje ukomoka no kutaka bwa Congo, Washington. Kabila yitabaje urukiko nyuma y'ibihano yafatiwe na Amerika. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo DRC ubwo Joseph Kabila Kabange yafashe inzira z'amategeko arwanya ibihano yafatiwe mu by'ukuri na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Mata 2026. Ashinzwe guha inkunga y'amafaranga ndetse n'ibikoresho umutwe wa F23 aho yatanze ikirego mu rukiko rwo ku rwego rw'igihugu i Washington. Mu kirego yatanze mu by'ukuri mu ntangiriro izakanama bikaba cyarasuzumwe na RFA, asaba ko mu by'ukuri asaba kuvanwa ku rutonde rw'abafatiwe ibihano n'ikigo cya OFC cyangwa se Official Foreign Asset Control, ishami rya Minisiteri y'Imari ya Amerika rishinzwe gushyira mu bikorwa mu by'ukuri ibyo bihano. Muri icyo kirego cyagize giti n'amapaje 16. Joseph Kabila asobanura ko nahuriye na AFC kandi asobanura neza ko muri 2012 yayikubise rwose akayitsinda. Joseph Kabila Kabange kandi wayoboye RDC muri 2001 kugeza muri 2019 mu by'ukuri akahavanwa cyetse mu by'ukuri akahava mu by'ukuri wenda ngahikuye ku mahoro. Ibyo birego ngo kubyo kuba ashinzwe kuwanya leta ngo ntabyo mu by'ukuri akora. By'umwihariko bamunganira mu mategeko bavuga ko icyemezo cyafashwe n'uyu muryango wa Official of Foreign Asset Control bivuga neza ko mu mpera za Mata 2026 gishingiye ku mvugo iziri aho ngaho kandi ngo zidafite ishingiro cyangwa se ishingiro mu by'ukuri ngo zigomba gutesha agaciro kandi mu by'ukuri ngo ziganashakirwa ibimenyetso kuko nimba zihari. Washington ishinja by'umwihariko Joseph Kabila Kabange gutera inkunga umutwe wa Alliance Fleuve Congo AFC M23 gushikiriza abasirikare ba Congo guta igisirikare ndetse no kuba umwaka ndetse no kuba by'umwihariko umwaka ushize yaragiye gutura igoma aho mu by'ukuri acungiwe umutekano n'umutwe w'inyeshyamba ugenzura igice kinini cyane muri Burasirazuba bw'iki gihugu. Abamwunganira bavuga ko nta mafaranga yohereje cyangwa se mu by'ukuri by'umwihariko yohereje cyangwa se mu by'ukuri wenda abasirikare bashyikirijwe gutanga akazi cyangwa se mu by'ukuri wenda ngo bahawe akazi binyuze byo rwose muri Perezida Kabila. Bivuga neza ko mu by'ukuri ngo banagaragaza ko mu gihe Joseph Kabila Kabange yayoboraga igihugu ingabo za Congo zatsinze umutwe wa M23 muri 2013. Kabila Joseph ibihano bya Amerika ndetse no gusubiramo gusa ibivugwa nabo mu by'ukuri bahanganye muri politike ikinshasa bikaba byarabaye nyuma y'uko urukiko rwa gisirikare rwa Congo rumukatira igihano cy'urupfu adahari mu kwezi kwa Nzeri umwaka ushize. Mu kuja minisiteri cyase mu
by'umwihariko mu kujana kwa minisiteri y'imari nk'iko za Amerika. Uyu wahoze ari umukuru w'igihugu cya Congo ashaka kugira ngo mu by'ukuri ibihano bikurweho mu by'ukuri n'ibyafatiwe byose harimo iby'imitungo ye ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye mu by'ukuri ngo bikurweho yewe n'iby'ingendo mu bitangazamakuru byo muri Congo. Iki gikorwa cyo kujana cyase mu by'ukuri cyo mu nkiko gifatwa nk'uburyo bwa Joseph Kabila Kabange bwo kureba icyo mu by'ukuri Washington ishobora kugaragaza nk'ibimenyetso bifatika. Ariko kandi bakunzi bacu, reka tubashimire mwe twabanye muri ano makuru, ariko kandi turaza kubabwira n'ibiri kwandikwa n'ibinyamakuru jya no ku isi, tubabwira ukuntu byifashe. Amakuru yacu mu by'ukuri yarari kwibanda ku ngingo n'ubundi izikurikira n'ibitero twatangiye turi kwereka ndetse n'amashusho y'ibikubera imbere ku rugamba, ariko kandi n'andi makuru akongera kugaragaza ibiri kuba. Reka twinjire mu byanditswe mu binyamakuru. Bamwe mu by'umwihariko bamwe mu bayoboye urugomo rwakorewe by'umwihariko abashinzwe umutekano Inyabugogo bafunzwe. Uvira twirwaneho yafashe ibice harimo Mirimba ndetse by'umwihariko na Rubarati. Ariko kandi ngo by'umwihariko hano rwose Bugesera abana babiri mu by'ukuri ngo barohamye mu mugezi umwe ahasiga ubuzima. Umurwi wa CNDD-FDD uratangaza ko ushaka kuza i Kigali. Washington Kabila bamuteye utwatsi. Minembwe ibitero bya Kinshasa byashegeshe abatuye mu Koko ndetse na Nyamubuguma. Abafite mu garatu Kinshasa bemeranyije mu Busuwisi mu bintu bigera kuri 7. Umwarimu biravuga neza ko rwose n'umwarimu ukatwa umushahara kugeza ubwo ahembwa by'umwihariko 30,000 by'umwihariko yakuruye impaka. Uyu mwarimu ukatwa uyu mushahara bivuga neza ko mu by'ukuri nabyo twamaze kubageza ku rugo rwacu mu by'ukuri ukuntu byifashe. Ariko kandi n'andi makuru kongera kugaragaza mu ruseza bwa Congo ko abandi ba generali babiri ba FDNB basimbutse urupfu, harimo mwe na Muzinga by'umwihariko ndetse ubwo byari byabereye muri Fizi. Reka tubashimire mwe twabanye umunsi ku munsi. Ariko kandi u Rwanda rwasohonaye diplomate b'ibihugu iby'amahanga impamvu rwaciye inzoga z'ibyuma. Hagati aho kandi rero amagambo y'agahinda mu by'ukuri ya Michel Mobutu by'umwihariko yavuze mbere y'umwiko ya gahunda by'umwihariko cyatse nyuma yo guhunga igihugu. Reka tubashimire kuko amakuru twabagejeho ni menshi, nimushaka murongera umusore n'umuyoboro wacu ko amakuru yose twayavuze ndetse n'ibyinshi nyuma y'ibitero bikumvikana leta baramutangiye kugaba i Burundi nabwo rwose bagiye rwose bakoze muri bino barabyandika. Ariko kandi ngereka mbe cyumba cya gato cyane rwose kuko ndongera kugaruka mu makuru ya mukanya yari live ku rugamba ndetse n'ibikuye imbere ku butaka bwa Congo uko byifashe jya none ku isi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buri kuvuga neza ko President Donald Trump yamaze gutangaza umuhora wa umunsi karuwe ku giti cye. Twibanda mu makuru y'umutekano, politiki na diplomasi, mukomeza kugira ibihe byiza. Ivyo ziri i Kigali hamwe nosanga atabikorwa mfise mina yenda none Kigali ga mwiza ko ndahatiye iga mu Kigali ikaje n'umufisiye mbere n'urira mvuze ndagenda yego mena na telefona sinumunyamanga mukuru w'umugambi none FPR so umugambi evo na FPR ni nakuca saa 5 na njya Kigali sanga bazanye amamodoka kuri aeroport tazizwa natakumba ngo reka ngo twumve ko azokwemera kuja Kigali ni kuyaza kari mu muri dahera igani mu gihugu cyashijewe mu basende nuko ntazi ngina akazi gapanze kuko twe dupanga ku munsi none inkona zanje zogenda konjegera verbe Kigali nkareka kuja gutwenga ibyakazi byonye byo byombuza kujayo bishaje. Murakoze cyane. Yo abayishuza ngo namukefuza hanze. Ngomba Kigali kuvugana na Olivier. Nyeniteka. Wahoze warongoye umugambi CNDD-FDD Jeanine Ngendakumana mwari mwayivuze yarayashikirije ko umukuru w'umugambi uri ku butegetsi abari umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu ko ariko bakorana na President Pierre Nkurunziza. Nyeniteka Reverend Kuriyo n'umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. CNDD-FDD n'umugambwe wakomotse mu muhari wamaze imyaka irenga 10 ku rugamba urwana n'igisirikare ca leta. Nta nkeka byarabateye ibikomere bihungabanya amagara yo mu mutwe.
kira noneho uravye amajambo abibugwanko canka canishamwe amoko ku mbuga hwaniro biraboneka ko hakenewe kuremurura abantu imvune za kahise. Muri politike y'umugambi CNDD-FDD kuvura ibikomere n'imvune za kahise bifise ikibanza ikibazo kigira gatatu kijanye n'isekeza ryo gusirimuka mwatanguje cane cane mufatiye ku bijanye n'isuku. None nk'akarorero ko hakira abakenyezi bavuga ko badashobora kuronka amafaranga arenga ibihumbi 5 yo kugura udukoresho two mu bihe by'ubutinyanka, bamwe mbere bagahitamwo gukoresha ibishambara bakabona ko hamwe utwo dukoresho twokugwa kw'amakori canke tugatangwa ku buntu byokorohereza abakenyezi n'abigeme harimwo abo bakenyera rugamba n'imbonerakure mubivuga kwiki. Ikibazo kigira kane, haraheze iminsi tubona idarapo ry'ubumwe bw'abarundi ritagiherekeza igihugu mu bibanza bimwe bimwe nk'uko twari tubimenyereye. Insiguro yoba ari iyihe canke habaye impinduka nyabaki? B, mu bijanye no gusangira intwaro hagati y'abarundi, abategetsi bakuru mpere ku mukuru w'igihugu icegera ciwe mutayobewe ububasha bwirizwa shingiro rya 2018 ryamuhaye, umukuru w'inama nshingamateka, umukuru w'inama nkenguzamateka, umushikiranganje wa mbere, reka mbe ndigereje ngaho ntagahaze mubibonamo. Ubwa nyuma n'umutegetsi w'u Rwanda Tito Rutaremara, umuyobozi mukuru w'urwego nshingwa nama yavuze anyarusa cyane muhakanya murabona ko ariko arandika uko murasoma munyarutsa yashaka musubiremo kugira ngo kubishura neza. Mpere ku cya gatatu idarapo ikijanye ni haraheze iminsi tubona idarapo ry'ubumwe bw'abarundi ridaherekeza igihugu mu bibanza bimwe bimwe nk'uko twari tubimenyereye. Insiguro yoba ari iyihe canke habaye impinduka nyabaki? Akace B, mu bijanye no gusangira intwaro hagati y'abarundi, abategetsi bakuru reka mpere ku mukuru w'igihugu icegera ciwe mutayobewe ububasha bwirizwa shingiro rya 2018 ubu ryamuhaye, umukuru w'inama nshingamateka, umukuru w'inama nkenguzamateka, umushikiranganje wa mbere, reka mbe ndigereje ngaho ntagahaze mubibonamo murabye ko bapanze. Ikibazo kigira gatanu ni naco ca nyuma, ni umutegetsi w'u Rwanda yitwa Tito Rutaremara, ni umuyobozi mukuru w'urwego nshingwa nama rw'inararibonye mu Rwanda, aherutse gushikiriza ko jenoside y'abatutsi mu Rwanda yakozwe n'abarundi. Yerekana mbere ko igihe Uburundi buriko burasaba bashatse gutembagaza ubutegetsi mu 2015 bari mu Rwanda, u Rwanda nabwo rwababwiye ko atangorane, ariko namwe rwabahaye urutonde rw'abantu b'abarundi ngo barimwo abayobozi bakuru nago rukeneye kuko rubagiriza jenoside mu Rwanda. Ngo byarangiye mu vyansi nyene iteka. Ukuri nukuhe niyo nabo nyene bahava bavuga bati abo bantu nimba zabo natwe tuzozisaba tuzicire urubanza, bizaba bigenda gute? Murakoze. Murakoze. Je nitwa Norris Nduwimana, nkorera muri radio Indundi Kibitire. Kino kiganiro gitunganijwe hasigaye iminsi 4 gusa kugira dushikire kuwa 26 kwezi k'umunani uyu mwaka. Ico gihe
imyaka 21 izo birangiye neza mu Burundi hatanguye kumu president avuye mu mugambwe CNDD-FDD murongo ino musi yari Petero Nkurunziza. Mu byo yarashize imbere n'umugambwe wiyamamariza ko ico gihe harimo umutekano n'ibindi kunywanisha abarundi, hakabamwo n'agace kavuga ibyo kugwanya ubukene. No musi inyuma ya kino kiringo giheze tutabideshe ibintu byangombwa byankenegwa bitera bikena. Sinobidondagura, bamwe bari babivuze nawe mwabigarutseko, ariko akabazo naka hamwe umuperezida wa mbere yavuye mu mugambi wanyu ugaruka umuhisi Petero Nkurunziza kuri iyo ntumbero yari yatanze yo kugwanya ubukene mu mwishuriki murongozi bw'uno musi mufatiye ku bitigiri bitangwa n'abahinga mu by'ubutunzi berekana ko urugero rwo kuduga kw'ibiciro ruriko rashika hafi 40%. Tukaba turiko tuja mu ntumbero yuko igihugu coba giteye imbere mu myaka iri imbere. Akandi kabazo ikindi kibazo kijanye no gukuriza abana muri no mugambwe ntaro bivuze ubuheruka ibutanyerera mwashikirije yuko hari hitavye bajya abana bakiri bato mwebwe mwita ibiswi by'inkona 17,000. Muravuga yuko ubuzotaha burengabo bamwe muri abo bana bari ku ntebe y'ishuri. Hagati aho leta y'u Burundi iravuga yuko mu byihutirwa harimo kugarukana no gukomeza kanovera k'inyigisho. Bamwe n'abandi baravuga yuko ibikorwa bibiri bitabangikanye. Mbega umurindi wo kuriza aba bana mu mugambwe uzobandanya cyane kubera iyo ntumbero iyo nteguro ya leta hari ikizohinduka? Muravuze yuko mu minsi iri imbere muzogira ingendo zishika 150, ariko kenshi abatari mu mugambwe CNDD-FDD baravuga yuko iyo mugize ingendo muri ako gace bikorwa nka byose bica bihagarara, bamwe bakabwirizwa kwitaba nk'inama canke bakanambikwa n'impuzu zo mugambwe. Mbega hajya mugize ingendo ntimworeka abandi bantu banka barima bakarima canke abadandaza bakadandaza, batwara amakinga bakatwara amakinga, ko mumaze no kuvuga yuko intumbero yanyu atari yo gukomeza umugambwe umwe mu gihugu? Murakoze. Murakoze nyaniteka, nitwa Yunge ko da Silva, ankorera main switch kuri Buja TV. Tubazo ni tubiri. Akabazo ka mbere kagira gati haracege kitari gito leta iri kirahangana no gukura ku isoko inzoga zitemewe n'amategeko kubera ko zibangamira amagara y'abantu atwabwa nk'ubutarabwayi ndetse n'izindi. Mbega umugambwe cyaranse ko mufata ingingo yo gukora izo nzoga zitemewe n'amategeko kubera ko zibangamira amagara y'abantu? Munambashinga amateka bavuga ati zikugweho kubera ko zibangamira amagara y'abantu, akumushikiranganje kiga cha leta ati zatanze amakora atari make byarafise ico cinjiriza mu kigega ca leta. Ariko kandi hari mu makomine amwamwe hafashe izo ngingo ati inzoga ntizemewe muri komine, ahandi ugasanga ziremewe. Mbega hariho abenege kuma makomine bamwe banyagupfa abandi banyagukira. Mbega uko kuvuguruzanya kw'inzego za leta zivana mu mugambwe murongoye birahumuritse? Kabazo kagira kabiri kagira kati abakozi sata bitandukanye mu mwaka uheze barahinduriwe aho basanzwe bakorera, aha twovuga mu makomine, mu ntara ndetse n'ahandi, kandi umwaka uraheze batarahembwa cyo kimwe n'abigisha bashasha bahawe ubuzi, kandi bari guhembwa ku mafaranga leta ikoresha umwaka uheze wa 2026 ushira wa
wa 2025-2026 kandi uko mwaka ukaba wararangiye badahembwe. Mbega amafaranga yagiye hehe? Mbega ino leta ya CNDD-FDD bigenda gute kugira ngo ikoreshe umuntu mwaka wose utaramuhemba? Murakoze. Murakoze. Je nitwa Richard Kabura, sanze nkorera Stabilization FM. Fise ibibazo bibiri, icambere kijanye n'iterambere. Ikibazo c'igitoro kiriko kirareza imyaka 5 nirenga. Ubu naho hiyongeye ko ikibazo cy'umuyaga nkuba gumucikagurika. Mbega hamwe vyobandanya ukubiri uno munsi. Ihangiro rya leta igihugu kicuba cifashe mwaka w'2040 giteye imbere mwaka w'2060 rizokunda. Ikibazo gira kabiri kijanye na politike. Muri CNDD-FDD mwarihaye intumbero yo kutihanganira umuntu akoze amakosa. Mbere na bamwe mu bakora amakosa barahanwa bagakugwa mu mabanga. Ariko kandi budakeye na kabiri harimwo abaca bagenwa mu yandi mabanga. Mbega mugambwe CNDD-FDD mwabonye yuko guhamabanga wakoze amakosa ari ico gihano gikomeye? Abarundi barakeneye kumenya ivyo baba bononye ko biba byatunganijwe mu gihe umuntu amaze gukugwa yagirizwa amakosa. Murakoze. Murakoze geriteka ni je nitwa Jacques Bukuru nkorerga Gospel FM nje nkukurutse mu radio y'igihugu. Bazi ibibazo bibiri, icambere kijanye n'akanovera k'inyigisho zitangwa mu mashuri. Kubera abana babaye benshi je narigishije twigisha nka 40 mu ishuri, mugabo ubo usanga umwarimu ari karigisha 170 abana. Ntibishoboka ko umwigisha ashobora gukwirikirana umwana umwe wese, encadrement individualisé. Umugambi mufise kugira ngo amashuri agwizwe haboneke n'abarimu bafise ubumenyi bwinshi n'uwahe. Ikibazo kigira kabiri ni kibazo cerekeye ubutunzi. Mu myamezi make amaze ngaha ndamaze kubona yuko ubushikiranganje n'inzego zimwe za leta zidafise ubushobozi nk'amashirahamwe yo ngaha nka Grow Green Burundi na Fondation. Grow Green Burundi uravye ngene abarimisha amavoka, Ministère de l'Agriculture ntavyishoboye, BPA ziri mu gihugu cyose ntavyo zikora. Uri kuraraba ingena mushobora gushora ifu y'imyumbati muri Etats-Unis bigakunda hakavamwe amadolari, urashanga muri Ministère ya Commerce ubwo bumenyi ubwo bushobozi n'ubushaka batabifise. Mwofashiki mu mugambwe no muri Fondation Pax kugira ngo ubwo bumenyi ubwo bushobozi n'uburyo biboneke. Ngejeje aho murakoze. Murakoze cyane nyeniteka. Nitwa Wilfried Byamungu nkorera itororokanizo ry'amakuru mu Burundi ABEP. Nyeniteka kwigenekerezo rya 30 mu kakaro 2026 biciye ku rubuga X ariko Twitter mu mvugo ya kera k'umugambwe CNDD-FDD twarabonye amasanamu yerekana ko mwari mu rugendo rw'akazi
mu gihugu ca Vietnam. Eka mbere mukaba mwararonse n'akaryo ko kuganira n'indongozi z'umugambwe wa gikomuniste w'igihugu ca Vietnam CPV mu mfunyapfunyo y'igifaransa, akaba ari nawo uri ku butegetsi. Mufatiye ku byo mwiboneye n'ibyo mwayagiwe n'indongozi z'icyo gihugu mwaganiriye, igihugu ca Vietnam cavuye he ubu kigeze he mu bijanye kazagira kabiri? Hari ivyo mwabonye Uburundi bwo kwigira kuri ico gihugu kigenzi, cyane cyane mu ntumbero yo gushira mu ngiro yabona kazoza y'igihugu? Ni nk'ibihe bindi bisata mwabonye ko ico gihugu coshiramwo imitahe mu Burundi mu ntumbero yo gushyigikirana, kiretse igisata cyo gutumatumanako? Murakoze cyane nyine iteka. Naserukiye radiyo Nderagakura. Leta yarubatse amashure menshi na cyane cyane ku mitumba, ariko hari ingingo iheruka gufatwa na leta, ibisata cyane cyane by'inyuma y'amashure shingiro, kubera basanze hariho amashure usanga afise abana bake mu gisata runaka, babiri canke batatu. Abo banyeshure rero babegeranirije nko kwishure runaka, basanze aho baza bavuye hasigaye ibirasi bigaragara. None ivyo birasi ko byinshi bigaragara, hariho n'amashure usanga asigaye yugaye. Mbega mufise uwuhe mugambi kuri ayo mashure asa n'ayagiye kugara? Akabazo ka kabiri, harafashwe ingingo ko abanyeshure bazoja kwiga mu mashure y'indaro batanguye umwaka w'indwi, bazoba bari muri bamwe batatu bakoze ca kibazo co kuja mu mashure y'akarorero. None ko mu gukora ico kibazo amahigwe ava ku kibanza umunyeshure aba yaronse mwishure, ariko atari ubumenyi yoba asumbije umunyeshure aba nk'uw'icumi canke n'aharenga, bivanye n'ishure yizeko. Amahigwe y'abo bana bafise ubumenyi buhagije, ariko bifuza kwiga mu mashure y'indaro, ariko batabaye muri bamwe bakora ca kibazo, nayahe? Murakoze. Murakoze ku bibazo umugwi wa kabiri ushikirije. Uwambere yavuze ati uri umuhanuzi mukuru w'igihugu, umunyamabanga mukuru w'umugambi CNDD-FDD. Mwari bwabimenye umugambi CNDD-FDD uko utunganijwe, hariho icyo bita inama nkuru y'inararibonye. Inama nkuru y'inararibonye twagwa n'ukuriye abandi mu mugambi umukuru w'igihugu. Cegera ciwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambi. Nene numva ko byamaze gufata.
ntavyo bumvise ko byafashe nivyo nyene rero kandi murazi yuko leta ishira mu ngiro imigambi y'umugambwe urumva rero umunyamanga mukuru ntiyoja kure umunyamanga mukuru ntiyoja kure kuvura ibikomere twe turabigenze arega mwumviriza burya bujambo buvugwa n'abantu baturubuye mu mutwe bariko barazunguruka ku isi igare abantu umengo baragwaye n'umutekano uriho hariho abarira umutekano uriho hariho ababoroga ngo baramaze imyaka 5 badapfa kweri urumva mwe nabo ntushobora kububakirako igihugu nicyo gituma ibintu byose byakozwe kugira ngo igihugu kibe kimwe abene igihugu baje hamwe bagira urunani nimeni rero ngira ngo kubera muri abajournaliste hari gihe mu bibaza nk'umuntu yeka aravuga utuntu ko ngira ngo no kivuga uraba imitumba yose abantu hino babayeho amazone amakomine intara mbere hari ubuzwa ikintu kubera no bica nkuriya hari umuntu wo mu muganga waza kwivuza hari umwana w'umundi muganga arabuza kuja kwishuri natwege ngaha Makamba hari umwana w'umundi muganga arabuzwa kuja muri bajya bana bakora badefira ngaha ni giki kindi mugabo hariho rero bivanye na kahise abantu batayibona neza batumva ko abantu bamara imyaka 200 bari mu mahoro n'umutekano ivyo rero nivyo byonyene mwavuze ngo kuvura ibikomere nivyo je novuga ati gusirimuka ivyo by'amaexoneration nibaza yuko bivana n'ingere cyavuze nibaza yuko nta wari bwakizane nibaza yuko babyanditse abo turi kumwe bashaka kibaza idarapo ry'ubumwe bw'abarundi burya ntari ririho sinzi sindaraba ibanza mbejyanitse kubona ikwaye sindaraba idarapo ry'ubumwe je kubera maniruka sindaraba haraho itamanitse yaho rimanikwa ntacu reka dusabe umunyamanga n'abanyabisata ajejwe intwaro n'amategeko azo biturabire canke yaraheze yahora mandikwahe ega nimufate mikoro ze tuganire ega sini yahora mandikwahe nahe ku mashuri yahora yamanikwa hose mwisaga mandikwahe umunyamanga n'abanyabisata amateka avuga iki umunyamanga n'abanyabisata by'amategeko amateka avuga iki uratosomurana sinzi je nzobaza nahari ikiri ntari yo kumwe kw'abarundi burya je gisagara bamyambwira ngo kwanda yizambara yiye ninihe burya mperuka mu gisagara mu 2015 hareze umwaka imyaka 11 ngene mu barabara rimwe y'inkoko muhira kuduga Gitega muhira kuduga mu Cibitoke muhira Kamenge Bubanza muhira amabarabara ne gusa ntaja muri quartier no kuri stade muganda je kubera umupira iki rero c'idarapo reka dusabe kandi ucu dusomera idarapo ry'ubumwe bw'abarundi muce muri isomera murabe nzoki kwishura nuko bamuvuga ngo ivyo nakwemeye sindakubwira ujye yamarika aranyishuza ngo ivyo ndamwemereza ndamubwira uriteguruje mu Rwanda nzokurihira wewe unavuze ngo nzogutware hanze uraja mu Rwanda niho woza ufise n'amakuru akwiye bashe mu Rwanda nzokurihira ababijeje baje bamurondera passport batayifise nzomutwara i Kigali yamanyishuza ngo namwemereye kumutwara hanze usinigenda mutwara reka ndagutwara i Kigali itariki 10 cyenda canke 10 uzoye witeguye utagira passport uzoye kuronderera
haragiye muvuga ngo ipasiporo yagoye kuronka igoye yavuze ngo perezida vice perezida ngo minisitiri wa mbere ngo hari gihatse sinzi ko yagombye kuvuga equilibre y'ubwoko mugabo ujya urwego rwose rurigenga tuvuze inama nshinga amateka ngira mwarabonye yuko ni umwaka wa mbere bavuga yuko inama nshinga amateka twagize abatutsi benshi gusumbya abahutu nico gituma hakobuswe abahutu ni urwego rwose rurigenga sena irigenga tuyiharurira ukwayo amapurusantaje assemblée nationale irigenga tuyiharurira ukwayo irigenga tuyiharurira ukwayo ugiye kuharura ibitigiri usanga turi mu mategeko y'igihugu Tito Jamutama na nyine arakutse General Osmanyo nawe turaganira bihumbi bibiri twebwe mu 2015 abasoda bagumye gutimbagaza ubutegetsi bagiye mu Rwanda twarasabye tuti iyo singendo ya demokrasi baduhe 2015 haize imyaka 11 none ibyo bindi baca baza guteranya kubera tuvuze tuduha abantu byo mu 94 ubu haize imyaka 32 dukuyemo 12 haize imyaka 20 hari imyaka 20 n'iyindi bihe 21 baterana gute nicyo cyonyine sino mu Rwanda baragoye nivyo muvuganye burya nuko we yavuze bijya jewe ndaza ahantu agiye bambwira ibindi